mfite utubazo tubiri ndadutumbereza ku muvugizi w'ibiro vy'Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Akabazo ka mbere, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaratanguje umugambi wo kugwanya imicafu mu gisagara, ico bise mu gifaransa zero déchet. Naho biruko mu bibanza bitandukanye haracibonekeza imicafu, mbere n'umukuru w'igihugu ejo yasavye umukuru w'igisagara ca Bujumbura yuko yoza arasuzuma uko isuku ryifashe hagati n'imiburi buri gatatu mu ndwi, mbere agahimiriza n'abarongoye gukora nk'uko. None umuntu yakoze ati uwo mugambi zero déchet vy'ukuri woba uri kuraja mu ngiro? Akabazo bagare kabiri, haraheze imyaka itanu ibiro vy'Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bitunganya ihuriro ridasanzwe ry'abakenyezi b'imboneza ku rwego rwo hejuru, kandi ayo mahuriro nkuko biboneka aba yateguwe neza, mbere ubiravye harakoreshwa n'uburyo bw'amafaranga butari buke. Akabazo naka, mbega ubwo buryo bw'amafaranga bukoreshwa muri ayo mahuriro bwoba buva hehe? Nkuko mwabajije ico kibazo, uwo mugambi wo gusukura aho tubaye zero déchet uri kuraja mu ngiro. Murabizi ko ubateye akamo ubwa mbere kubijanye n'isuku ari nyine icubahiro umukuru w'igihugu, hanyuma umutambukanyi w'umukuru w'igihugu acafata iya mbere nk'umukenyezi w'imboneza kugira ngo aho tuba aho dukorera hashobore gusa neza, kandi murazi ko kenshi abakenyezi usanga bavyumva kare. Rero novuga ko uwo mugambi muri rusange uri kuraja mu ngiro, kandi turashimiye ndetse n'abamaze kuwutahura bakawushira mu ngiro, ko turamaze kubona abantu no munsi batera isoni gupfa gutagaguza imicafu aho tuba, aho babaye, aho bakorera, bakagerageza kuyegeranya. Ariko kandi ikibazo cyo gusukura aho umuntu aba si kibazo cyo kurindira iminsi myinshi, ni kibazo cyo kwisaha kwisaha, ni kibazo cyo kumwanya kumwanya, ku munsi ku munsi, ku buryo umuntu acerewe usanga umucafu wamaze kugwira. Nico gituma rero subiriye gutera kama bariko baratwumviriza bose bumve ko ikibazo cyo gusukura aho tubaye atari kibazo cyo kurindira, n'ubunyene naho umuntu ari naho ariko arakorera, akaraba aho yicaye, akaraba aho abagenzi biwe bari, agategerezwa gutunganya ahabaye. Rero nkuko ari no mwitwarariko wa nyine icubahiro umukuru w'igihugu, vy'ukuri nk'abarundi ni twebwe dutegerezwa gufata iya mbere kugira ngo dushobore kwikingira, dukingire nabo tubana, kuko iyo utari kurashira mu ngiro umugambi w'isuku uri kurakwegera n'abari hafi yawe kandetse naho ukorera. Twumve rero ko iki kibazo twese dutegerezwa kubandanya tugishira mu ngiro, kandi duhamagarira n'abandi bose kumva ko ari umwitwarariko wa misi yose. Ikibazo ca kabiri bambajije, bavuze ati umutambukanyi w'umukuru w'igihugu haheze imyaka itanu atunganya mahuriro, mbega uburyo buva hehe? Arashiramo kandi ngo ayo mahuriro maforum atunganywa neza. Ico novuga bwa mbere na mbere nuko urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu PDD Burundi ni urwego rw'igihugu. Uburyo rero bukora muri ayo maforum bwa mbere buva muri leta, ariko kandi hariho n'ubundi buryo buva mu basahiriza leta. Narijya musanzwe muzi ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu afise imigenderanire myiza cyane n'abantu benshi. Rero ivyo biratuma bamwe n'abandi basahiriza kugira ngo ivyo bikogwa, uburyo bukora muri ivyo bikogwa bigende neza. Iki naco mwavuze ati vy'ukuri turabona ko ari bikogwa biba bitunganije neza. Ico novuga nuko nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu niwe afata iya mbere mu gutunganya ibi bikogwa. Tuba turi kumwe, aratwereka igicapo, no kuvuga ko kuva mu vyigwa bizotangwa icivugwa nyamukuru niwe atanga intumbero, imyambaro zambagwa, aho abashitsi bazoshikira, uko aho bazicara vyose, intumbero nyamukuru niwe atanga igicapo, hanyuma bariko barafasha bakayikurikiza. Rero novuga ko ugutunganywa neza kw'ivyo bikogwa biva hanini ku gicapo nyamukuru abariko aratanga, kandi muramaze kubona ko bica bifata umurongo mwiza. Arara majora ariko aratanga intumbero, nico gituma kenshi usanga namwebwe munabibona ko ivyo bikogwa biba bitunganije neza. Murakoze.